Icyambere nibareke kwihanira no kuvuga iki abajejwe imigwi n'abakinyi nibamenyere kwitura abajejwe guhanura abo nabo ni bande hariho ntuzeye CNAF Commission nationale d'arbitrage na département d'arbitrage abo onye umarbitre yagize ikosa bama bariko barabahana turi kumwe binaniranye nibitura uyu mugwi turongoye kuko abarbitre turabahana ubwo nitwumva umuntu yasubiriye kwinjira mu kibuga gufata mu kanigo arbitre gufata mu kanigo bajya bamufasha ikindi naco nivyo vy'imiti vraiment ni ibintu z'akamara amanzi nguma ngaruka kuri Olivier Niyungeko yaratwaye equipe muri CAN niba yemera imiti ko atayitwaye ujya mu kijyagiye muri CAN uburundi bugira bushiki bwateza gushika nakarero ntande sinamwifatiye muganga byerekana canke dufata kandi karorero ko bikunda kuvugwa mu mugabane wa Afrika le continent africain ivyo vy'imiti kwata equipe nimwe muri Afrika iratwara ku monde shatse kuvuga iki niba bivemwo bategura ama equipe yabo nta miti ibaho muri football sivyo kubera ubwo burero ntanze Bumamuru yagiye yishizemo yuko nyoyiri ngo yashizeho imiti muri vestiaire ya mu bwambariro muri vestiaire barabajana barabereka ati le vestiaire ngizi zirera iyo miti iri hehe ngo yango batubwiye ko bashizeho imiti nico gituma twabahanye igiye nyifato ntibaho mwama mwaravye ama equipe buraya mwaraba ntuze ku monde mwaraba CAN mwaraba biki mwaraba Premier League mwaraba La Liga equipe teza kusha muri vestiaire nta equipe ica harya abarorezi baca erega ni ku mutekano wabo no abona bajya abantu bimuyinga ingene bangana bazi ngo bakunda umupira w'amaguru tuciye tuvuga tuti abakinyi baze guca harya abarorezi bariko baraca bagize ico baba byo bazwa bande bica bibazwa equipe yakiriye bikabazwa na FFB ni ku mutekano wabo amateko yashinzwe nta teko rishingwa na rimwe kugira rifata umuntu nabi riba rifise igituma ryafashwe abari ku neza yabo ryafatiwe ubunye biroroshe cyane amateka aratomoye babitweretse gutya uwabizanya arahano ubunye biratekanijwe utilisation de grigri to gukoresha ibirozi igafatwa cyane tukabona sinzi ko mwama mwagiye ku match ku bibuga bitandukanye uzubona nk'umuntu yadukije akagenda kumija ubu unye bijya tuzoca tumuhana birategekanijwe naho tutavyemera kirazira kwaza kubigira imbona nkubone afashwa arahanwa naho tutavyemera kwa ico bimaze kuko birahanwa